Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Timofu. Happy birthday to you. Isabukuru nziza. Isabukuru nziza. Isabukuru nziza. Yo. Isabukuru nziza. Namusubye imyaka myinshi. Happy birthday to you. Yo, ndababwiza ukuri. Tubwire igituma mwambaye ibisa. Na sana. Nimesha waonesha bibi wangu huyu. Sawa sawa. Ndaryohewe muri rusange, ndaryohewe kandi cyane sinenda bitiga. Rero mwakoze kunyitanga, ni surprise mu nkubise bane bahumugisha, mwakoze kudutegurira keke na pacha yangu hapa. Bane bahumugisha wewe mba sinabiziga, twaryohewe. Ahasigaye ko muduha ikado. Umukobwa akiri sugi, aracari sugi. Twatewe iteka n'umuzungu ngo ntiyikorako bose, umwe yarazi ngo akabesha uwundi, bose baca bisanga twabagiriye ama surprise. Ibintu n'amavuta ahantu twicaye, mademoiselle bahita muri ohaka. Umvise twicaye ahantu hitwa gute? Umviriza, ntibariho amarundi, sinzi ko mwabyumvise. Nyama nawe hariya bamwe bari bahuye baguma batwenga. Ndakunda ikiganiro cyanyu seriously. Nimba ari ikiganiro nicara nkatwenga nkaryoherwa, niciwe na Nyama. Mwiyumva gute en fait kwa bagenzi babiyumviriye ko mwiyumva gute? Ikintu kiryoshe ni kubera ukuntu mwiyumviriye kutugirira hamwe. Nikuvuga niyo nza gusaba amangamba ni ikintu cyo kunyica. Gupfa ndyohewe. Bandanye mubiraba, ibintu ni shosho, ibintu biraryoshe, biratesa. Twatumye ibintu byo gufungura mu kanya birashika, turarya, turanywa, turatambira ku rukuta. Tuta enjoy mpaka kesho mupo. Dico Entertainment.
ubona nawe uje cyane kimubwira hajya kuvuga mubwire nera Happy birthday to you, Nera and Ray. Happy birthday to you, Nera and Ray. Musini kwayu, mune segwe. Whoa, whoa, mune segwe mishine, nezegwe muroranikwe. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Nera and Ray. Happy birthday to you, Nera and Ray. Musini kwayu, mune segwe. Whoa, whoa, nezega mishine, nezega muroranikwe. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Nera and Ray. Happy birthday to you, Nera and Ray. Musini kwayu, mune segwe. Whoa. Una profeta hanno un piacere.
hajya kumugano biroroha rero ikibazo gushikayo turi muri surprise surprise y'abantu babiri ubawe brand Mumisi ibintu nyamavutse sije nabivutse nafise ubwanwa bwinshi hama Keve 14 tuvuye kuraba ya Kinyara umusazi quelque part là musazi yo karujanti ubaho wenyine ni watarabomera mu bari ngaha Angelo Ibrand yo muri Meja TV umukobwa akiri sugi aracari sugi hama twatewe iteka n'umuzungu nta kidahari n'umuzungu arahari my god ngo ntiyikorako ntavugwa mu izina Ibrand ariko yo muri side ifoko bimukira muri noro cambo ca nyama nyama Meji shaka sanka niyimukire muri noro hama twaje muri surprise ya Rei na Monf en fait bose umwe yarazi ngo akabesha uwundi bose baca bisanga twabagiriye ama surprise ibintu n'amavuta kandi bose bari kumwe muri team Monf ahantu twicaye mademoiselle bahita muri ohaka umvise twicaye ahantu hitwa gute umviriza ntibari hamarundi sinzi ko mwavyumvise reka manze miramate ngitsikishe yo cameraman ko gumuturaba hariho umudame ntababeshe niko yayivugira market ari mu bantu ba mbere batanguje cinema ndundi ivyo mvuze nivyo canke sivyo diko hari ico biziko gusa yakoresheje umwanya ntimumwihendeko vyumva abakuzi Remi amakuru numva mbega madamu ngo wamusize Remi ngati ko turaryoherwa na indi shwa umanzi unywere abakinyi ba filme bavuze ngo ntingo mva ngo ntituryoherwa turafata umwanya nyene tukabaho ndari nyene turi kumwe n'abakobwa beza imisore myiza binawe ni diko umuvyonzi nyama nawe hari bamwe bari bahuye baguma batwenga ndakunda ikiganiro canyu seriously nimba ari ikiganiro nicara nkatwenga nkaryoherwa nico wawe na nyama yo ijya ntwenga irarenze ndubuka inyama hama uyu ni Justin uyu ntavugwa mu izina ntakunda no kuja cyane ku makamera burya n'ivyo mutazi n'umwanditsi n'umudirector n'umuntu arenze serious ararenze uyu mutipe ararenze ko ndabizi ndamaze no gukina muri filme ariko
ari wayihagarariye n'umuntu arenze antuka mushaka ibijanye n'umuntu azi kwandika neza filime muzomurondere Justin Mungu mwiza basi bamurabe neza kuri dread rero si bwa niko tubasubize mikro bandanye rero tuhera ba hari umusore mwiza nabonye muri filimi naho umuntu si wowe we yamupostinze avuga ngo numudadi ariko aramubatiza nagira icyo bitubwiye ko nabonye uri kurabatiza umuntu ntavuze none we usiga uri pasteri canke urinde Ni profete. urinde Profete. Daddy. Kumahame. reka rero wabibonye Urana mwinzoka. Nakona bayi daddy. Profete. reka rero duhe ijambo banye n'ijambo abatwe Yes, Nashi. Ndaryohewe muri rusange ndaryohewe kandi cyane sinari ndabitiga rero mwakoze kunyitanga mbese turiro 13 no munsi gusanga ndi mvuka 19 ariko turiro 13 nkamura nyitanze ndaryohewe mba sinabiziga niyo navyumvira nakuvyumvira ko ari nyuma ya 19 ariko bikaba bibaye ava ni surprise mu nkubise bani bahumugisha mwakoze kudutegurira keke na pacha yangu hapa bani bahumugisha twaryohewe hasigaye ko muduha ikado nakado ndabona wewe nakado mwateguye mutama kado c'est quoi ça fete akuna kado just shaka kuvyumva muduha kado rero nisho numva gisigaye ewe murakoze merci beaucoup navyumva we navyumvisha turiko turavuga ati cyangwa ushira inyuma turiko turavuga 113 turiko turavuga tugira amahoro tugira amahoro aganze Imana Kristo ntawe nzi amen Allah nzi Imana jewe Yesu niwe nzi Kristo ntawe nzi hamana jewe ndaryohewe ariko jewe narinzi ko nje kumukorera akantu mofu hakiri kare ariko romva jewe narinzi ko nje kumukorera akantu mofu hakiri kare ndamusamaza kumbe nawe hari karansamaza yaga mbona birabaye kweli je nabuze ko ndabivuga yaba nzi gishigwa wivuga mu gishinwa ariko murakoze cyane kweli murakoze cyane muri abana beza kandi muri n'abana babi eko tujye nta kado kersi kwapi kado kwapi sawa wani bosi ya mboka sawa nzimye twahejeje tendere tubagiye okay ndafise ikibazo ngomba kubabaza none donc mwiyumva gute rero wewe turazi ko anniversaire yawe yaramaze kurengana ariko mpamvu ntagere mwiyumva gute en fait kwa bagenzi babiyumviriye ko mwiyumva gute ikintu kiryoshe ni kubera ukuntu mwiyumviriye kugirira hamwe nyene hamwe kubera jewe mofu arenze ubucuti arenze kuba umucuti mugacere mubikorera hamwe na kandi ikindi ni kubera je nanje mwebwe nyene rimwe nazanye nko politike urumva kumera nko muri ko murangambanira urumva ico kiraryoshe ni kuvuga niyo nza gusaba amangambane nk'ikintu cyo kunyica gupfa ndyohewe mu njomvya akantu kweri bimeze fresh gusa mofu turakwitanze twashatse ntihagire undi umuntu adutanga vrama nje ndabibona aya inyengereza miko yadutanze kesho mofu nawe bivuga ko ejo narose kado
rero niyo mpamvu mbona bishiza kado iri hehe mwiwanye sinayibona nabonye ngaha gato kandi mwakoze nukuri ni surprise kubera sinabiziga je nzi ko nje kuvumbura Ray n'umunsi ndamufise rero bibaye mu buryo naziga kandi ama surprise menshi narayikeka ariko iyi sinayiketse Imana nibaha umugisha ndabakunda nanje ndobasiripe amen Antuka turi mu kwezi kwa Antuka ni byiza nizeye ko nabandi bariko baravyumva bararyohewe murabibona ko baryohewe ni ikintu ciza nukuri natwe twaryohewe tuko turabikora nimba hari ikintu canyoheye nigihe nariko ndabakina mwese wazi gukina abantu babiri umwe umubwira ibiwundi ukamubwira ufite nababwira ibintu bimwe nabwira message rero nkaca ndabibwira nera kuko urumva bose yarazi ko ariko abesha uwundi byari biryoshe turiko turabesha rero je kadongira ndabahereka ndabaririmbire Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Timofu. Happy birthday to you. Hallelujah. Isabukuru nziza tumenjoy isabukuru nziza isabukuru nziza yo isabukuru nziza kata keke tuje mu byukuri kata keke tuje kata keke ndashaje icyo nsigaje n'urupfu ni mutonya wanje namusomye imyaka myinshi happy birthday to you yo ndababwiza ukuri tubwire igituma mwambaye ibisa nasana babirabe neza ni mu birondere kure atwintu byaryoshe mbwa ibiboro rero turabe none Ray twereke umusheri twereke nimesha waonesha ni wangu huyu sawa sawa niulize vingine ibintu biraryoshe bitu ni shoshosho asa uyu ni umudadi yagwatse agira avugishwe genda gusaba twinshi rero okay mubandanye mubiraba ibintu ni shosho ibintu biraryoshe biratesa twatumye ibintu byo gufungura mu kanya birashika turarya turanywa turatambira ku rukuta tutaenjoy mpaka kesho mupo asante Dika entertainment Dika entertainment nimba atari bangareyi tubwire imyaka yawe nukuri kose mfite imyaka 30 urashaje uyu muhungu aratubeshe jewe ndabizi neza ko uyu muhungu atubeshe tubwire yawe nawe tubwire yawe nawe tubwire yawe nawe mofu tubwire yawe nawe imyaka yanje ni myinshi ni 45 ndi muri monopause urakoze kunyumviriza asanteni tunawapenda sana tena sana turakata mukanya tutarajya muduha amakado hama tubahe keke tubahe keke mwaguze mutatugaburiye mutaduhaye ikado okay reka tutangire amakado bye cameraman hengi ya envelope
muduha amahera rero nzimye oya ntusimbe kugira amafaranga Venga,
Viatu ni finale. Lakini foto